mwese mwe kumara dukurikira kuri BMBC TV. Iyi ni incamake y'amakuru yacu y'uno munsi. Umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye yatangaje ko umuntu azofata uzokwerekana ubuturiye isoko canke iyindi nyubakwa azohembwa imiliyoni 500 y'amafaranga y'u Burundi. Yabivugiye mu kiganiro yahaye ugwaruka rw'imbonerakure rukoraniye Igitega mu bikorwa bijanye n'ihimbazwa ry'umunsi mukuru wahariwe imbonerakure. Umukuru w'igihugu arahumuriza kandi abarundi cane abashikiwe n'ivyago vyatewe n'amasanganya y'umuriro amaze imisi yibonekeza hirya no hino mu gihugu. Akamenyesha ko ingingo zose zigiye gufatwa mu ntumbero yo gutuza isibe ry'amasanganya y'umuriro amaze guhitana inyubako rusangi zitari nke na cane amasoko. Umukuru w'umugwi ujejwe gutohoza ukuri no kunwanisha abarundi Severe umenyesha ko uwo murwi ugiye gutangura gukora amatohoza ku bwicanyi bwa Ntega na Marangara ni mu makomine ya Kiremba na Kirundo mu ndinganizo nshasha. Umukuru w'umugwi Petero Claver Ndayicariye asaba abene gihugu bose bafise ivyo bazi kuri ubwo bwicanyi kubishikiriza kugira ngo bifashe mu kumenya ukuri, gukiza ibikomere no kunwanisha abantu no gukinga ngo ivyabaye ntibizosubire. Kaze mwidonido ryano makuru. Mu nama yahariwe umutekano w'inyubako rusangi no kugwanya amasanganya y'umuriro yagirishije abari mu nama nkuru y'umutekano ku kirimba c'Igitega kuwa kane igenekerezo rya 27 Myandagaro. Umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye yaboneyeho kuremesha abarundi na cane abatakarije ivyabo muri ivyo biza. Amenyesha ko ingingo zose zizofatwa mu ntumbero yo gutuza ako kabikabishe. Nitumwumvirize. Turamaze imisi tubona impanuka zisubiriza zivuye ku muriro tutabona neza icuvako n'abawutera, kuko cane ufatira ku bibanza birimwo abantu benshi udashobora gucutora ubwo nyene uwuteye canke ikiwuteye. Mu gihe nk'ico ubutegetsi bw'igihugu buraraba bukongera bukumviriza aba nabariya. Rero ubu turumva abarira kuko bahomvye ivyabo, ariko kandi turumva n'abakindaga babakinda ku muvyimba kuko babuze ivyabo. Biratangaje ko kuva isi y'Uburundi yaremwa n'umurozi ari umurozi naho yoba ari we yakuroze ntitwari bwumve aho umurundi ahimbagwa iyo mugenzi we ahomvye ivyiwe. Ivyo bikaba vyerekana ko hakiriho mu Burundi abagifise umutima mubi ku gihugu. Novuga mbere ko mwene abo bari bamwe b'ibipfamutima bapfuye bagenda. Ariko ico duhimbagwa ko nuko abarundi benshi kiretse abo nyene baharorerwa ku ntoki, abandi bose barafatanye mu nda mu mpande zose z'igihugu. Umutekano w'igihugu uracungerewe biciye kuri ya nyabune twubaka, aho umwenegihugu wese ahamagarirwa gucungera umutekano y'abindongozi canke n'abarongowe. Mu bisanzwe mu bihe nk'ibi turiko turategura amatora, siko vyamye ko abantu baba batekanye bari ku kivi. Mbere turibaza uwo mwumvikano uhari muri iki gihe ko ari wowe butuma basesa nkuyoze bagira ishari n'inzigo, arico gituma bakinda ku muvyimba ubuhomvye ivyiwe. Ariko naho biruko rero twebwe turabandanya tuja inama
kugira ngo ntihagire ikidutandukanya muri iki gihe. Tuguma tuganira hamwe n'imigambwe hamwe n'amashirahamwe ataho yegamiye muri politike kugira ngo twese hamwe dutegura amatora atagira kanenge, kubera twabonye yuko iyo amatora ageze ari usanga imitima ya bamwe ija mu kirere. Ariko biradushimisha yuko dutekanye twese kandi tuguma ku kivi turiko turaganira nabo ivy'amatora vyega. Muri iki gihe rero tubona ayo masanganya avuye ku muriro, tukumva n'abadukindaga, turibaza igituma badukinda ku muvyimba, tugasanga ni babandi nyene bamwe baduta mu kaga mu 2015, n'ubu bakaba indoto yabo ari uko bobona igihugu caguye mu manga, mu gihe twebwe natwe turota tubona igihugu cogoroye, igihugu casivye imanga. Turibaza rero ico babigirira, tukabona neza ko ari shari y'urukundo ubutegetsi bw'igihugu bukunda abenegihugu. Mukaba muzi ko umuntu atengatiye mu bisanzwe ntatamba nabi, kuko ivyo afise vyo mukorokana. Abarundi rero uno munsi barakamwe ku mu mpuzu, barafise ivyo batengatiye. Nico gituma n'abaronda kugira nabi Uburundi babura uwo bokoresha. Nta kindi rero gituma banezerwa nuko abenegihugu bahomvye atari urwo rukundo rumeze nka rumwe Yozefu yakundwa na se hanyuma agaca yankwa na bene wabo. Natwe rero tubimenye yuko ku kuntu gufatana mu nda hagati y'abenegihugu n'ubutegetsi bw'igihugu ntibibura abo bitera ishari, bakanezerwa rero y'abenegihugu bamerewe nabi. None rero abo abenegihugu nabo bakindaga kubera twubatse rukristo hagati y'inzego z'igihugu n'abenegihugu, abo no kuguma tubaremesha tubagarukana ku murongo. Ariko naho rero biruko tubandanya dukora kandi turondera imyugariro yose kugira ngo ntihagire abaduca mu ryahumye. Nico gituma kuri uyu munsi dukoranije inama y'umutekano kugira ngo dusuzumire hamwe ibitera izo mpanuka, ndetse turabire hamwe ko tudashobora kubona nabo izo mpanuka zivako, ndetse turabe n'imyanzuro twofata kugira ngo duhagarike izo mpanuka. Dutegerezwa rero gufata ingingo zose zishoboka kugira ngo izo mpanuka zihagarare. Twakoranye rero kugira ngo twige ico kibazo, kandi ndabashimira ko mwitavye iyi nama, nkabipfuriza n'ibikorwa vyiza biza gushika ku ngingo nziza zishobora gutuma twese hamwe turwanya ibiza bivuye ku muriro. Imana ibahezagire mwese. Uzofata canke agatanga makuru atuma hafatwa inkozi z'ikibi ziturira inyubakwa harimo amasoko n'izindi nyubako rusangi azohembwa imiliyoni 500 y'amafaranga y'u Burundi. Vyaraye bishikirijwe n'umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye mu kiganiro yahaye ugwaruka rw'imbonerakure z'umugambwe CNDD-FDD ku munsi wa mbere w'ibikorwa bijanye n'ihimbazwa ry'umunsi mukuru wahariwe imbonerakure ariwo Imbonerakure Day. Uwo munsi ukazohimbazwa kuwa gatandatu igenekerezo rya 29 Myandagaro Igitega. Umukuru w'igihugu asaba abarundi na cane imbonerakure kurikanura mu ntumbero yo gutuza ubwo bukozi bw'ikibi. Arahanura kandi abarundi kuguma bafatanye mu nda. N'ubu nyene tumukurikire. Muri leta twemeye yuko umuntu azodufatira umuntu aturiye umucangwa avuyeko tumuhemba 500 miliyoni. Tuzomuhemba uwo uzomufata. Ntuzocubeshera umuntu uko turaba ko ari vyo.
none ko tugira nkete tukaraba ko ari ivyo mugabo ndababwije ukuri twayateguye neza kuko hakazofatwa batanu umuriro wadutse kuri bo bizaba biheze kuko bazora ba terrorisme murazi igihano oya ntaremwe igihano kirazwe kiraharuye turereke turabe ko ari gisubiye kubera none ko ushobora gusanga nk'ubu umuntu afise kioske ariwe atuririwe agaca yigira hagasigara handukiza none wibaza hajya hari inderetsi za vrai yo kugara ata muntu yarungurutse iyo hari inderetsi za vrai hajya ariko arugara ari umuntu ariko arako adasize yakija kabuji biheze mugabe ijya n'ibigeragezo bigutuma ukanura imbonera kure twe tuzohashika je nzoshikayo naje ndimwo umwe wese niyumve ntituhavyonge gusa ntituvyonge inzira igororotse nta ngorane abantu bari mu mahoro bari mu rukundo bibandaniza urugendo bakora ibikorwa emwe ndakubwiye yuko bavuga bati mushize hamwe abantu bashize hamwe bazoshobora kubwira umusozi bati wa musozi we tubise twibandanirize ati kandi uzoba bisa mugabo muri babi mucize kubiri emwe nawe kazoba rakatsi ntikababisa kabisa wewe bwahamye n'ivyatsi ntibimubisa inzira muga muri ini urabwira umusozi tubise kandi ucuvaho nico gituma nguma shimikira cyane ku kibazo cy'ubumwe ibigeragezo nta ngorane bizokwamaho ariko hari kandi karyoshe ngo aragowe umuntu bizovako ibigeragezo ntibizoreka kubaho ngo ariko haragowe umuntu bizovako kuko Imana aho irakubona ntuvuga ngo urinyegeje ko nta kinyegeje kitazoja ahabona twumve rero ingene turi muri uru rugendo duhindura imico n'imigenzo tuza turarabaho tugeze aho abagabo tukaba abagabo kuko aho abana twaraharenganye ubu turi mu nzira nziza twese tugube tugenda tugana iryo terambere Imana ibahezaye mu ntumbero yo kwimurira icicaro gikuru mu mugwa mukuru w'igihugu ubushikiranganje bujejwe imigenderanire y'u Burundi n'andi makungu ugufashanya mu iterambere hamwe n'imiryango mpuzakarere Uburundi buherereyemwo bugiye kubaka inyubakwa igeretse inshuro 10 mu gisagara ca Gitega. Ivyo bikaba byarabimenyeshejwe na Eduardo Bizimana ajejwe ubwo bushikiranganje mu rugendo yagize mu kibanza kizokubakwamwo iyo nyubakwa ari kumwe n'umushikiranganje ajejwe inyubako Egide Nijimbere hamwe n'userukira Ubushinwa mu Burundi. Umushikiranganje Bizimana yavuze ko urwo rugendo rwari rufise intumbero yo kuraba uko ico kibanza cifashe no gusuzuma ibikenewe kugira ngo ibikorwa bijanye n'uwo mugambi bizogende neza. Umushikiranganje Eduardo Bizimana yamenyesheje radio na televiziyo vy'igihugu RTNB ko basanze hakenewe umuyaga nkuba, amazi, umuhora wa telefone w'ishirahamwe Onatere n'ibindi. Kuvyerekeye amazi yavuze ko bazokoresha amazi bimvye aho nyene biciye mu buhinga bwa forage. Yashimiye igihugu c'Ubushinwa kibicishije ku buserukizi bwaco buri mu Burundi ku migenderanire myiza no gufashanya hagati y'u Burundi n'Ubushinwa kizofata mu mugongo uwo mugambi. Uwo mugambi kandi utegekanijwe kurangira mu myaka 2. Umugambwe CNDD-FDD waratunganije kuri uyo wa kane ibiganiro vy'ubuhinga y'imisi 2 bikaba bitumbereye guca hirya no hino uruhara rugwaruka mu gushikana Uburundi kumbona kazoza y'u Burundi na Afrika. Ivyo biganiro biriko bibera mu kigo ca seminare nkuru y'Igitega bikaba vyatunganijwe mu ntumbero yo guhimbaza umunsi mukuru wahariwe ugwaruka ruhurikiye mu mugambwe CNDD-FDD wiswe Imbonerakure Day kuwa 29 Myandagaro 2026. Ivyo biganiro bikaba vyitabiriwe kandi n'izindi mboneza z'ugwaruka rw'abarundi hamwe kandi n'ugwaruka rwaserukiye imigambwe icuditse na CNDD-FDD yo mu bihugu bitandukanye vyo mu karere no muri Afrika. Mwijambo ryo kugurura icese ivyo bikorwa umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD Reveriyano Ndikuriyo yahamagariye imigwi yose y'abene gihugu ahereye kugwaruka gukora ivyo bashoboye vyose
mu ntumbero yo gukingira amahoro n'umutekano kuko ari byo mushinge w'iterambere rirama. Umugwi ujejwe kumenya ukuri no kunwanisha abarundi CVR waratunganije igikorwa c'imisi 2 co kumviriza intahe za bamwe mu bazi ukuri canke babonye ivyabaye muri Ntega na Marangara mu 1988. Ivyo bikorwa biriko bibera ku masanganzira komine Kiremba intara ya Butanyerera, bikaba vyuguruwe na Petero Claver Ndayicariye arongoye umugwi ujejwe gutohoza ukuri no kunwanisha abarundi ari kumwe nabo basangiye imirimo muri uwo mugwi. Vyitabwe kandi n'imigwi itandukanye irimwo abarongozi b'ibisata bitandukanye hamwe n'abatowe muri ayo makomine ari nabo batanguye gushikiriza intahe kuvyo babonye. Ivyo biganiro vyatanguye kuri uyu wa kane igenekerezo rya 27 Myandagaro, vyitezwe gusozerwa kuri uyu wa gatanu igenekerezo rya 28 Myandagaro. Tukazobashikiriza bikuru bikuru vyavuye muri ivyo biganiro mu makuru yacu yo hanyuma. Ubu abahinga b'umugambi Paeje Burundi bariko baragendera ugwaruka rukora mu gisata c'ibidukikije mu mihingo itandukanye mu ntumbero yo kuraba ubuhinga bakoresha mu bijanye kubungabunga ibidukikije. Ni inkuru ya mugenzi wacu Karine Ingabire. Mu rugendo abahinga b'umugambi Paeje Burundi bariko baragira mu ntara za Bujumbura na Burunga kuva ku magenekerezo ya 24 gushika ku ya 28 Myandagaro mwaka 2026 basanze imigambi y'ugwaruka rukorera mu gisata c'ibidukikije yifashe neza kuko iriko iratera imbere. Imigambi yagendewe ikaba ari iyijanye no gukora ifumbire y'ikirundi, kubungabunga ibidukikije, amakara ahinguwe mu micafu iva mu mazi n'ahandi, amatuta y'ingemwe zitandukanye, amatafari ahiye, imbabura, ibirato vyo mu nshato hamwe no kwegeka. Urwo rugendo rukaba ruri mu ntumbero yo kuraba uko ubwo gwaruka rushigikiwe na Paeje ruriko rurakora, ubuhinga bakoresha hamwe nuko babigenza mu kubungabunga ibidukikije mw'irangurwa ry'imigambi yabo. Abahinga ba Paeje mu bijanye no kubungabunga ibidukikije hamwe n'amahinguriro bakaba baratekereye impanuro urwo gwaruka ku bijanye n'ingene gokora rukurikiza amategeko yose yo muri ivyo bisata kugira ngo imigambi yabo inemegwe ku rwego mpuzamakungu. Ingendo nk'izo zikazokorwa no mu zindi ntara mu minsi iri imbere. Tuje mu makuru avugwa hanze y'igihugu. Ubushinwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika biriko birondera kugabanya amatati ari hagati y'ivyo bihugu. Umushikiranganje w'imigenderanire n'andi makungu w'Ubushinwa Wang Yi yasavye ibihugu vyose gukuraho inzitizi no gukomeza ibiganiro mu gihe bitegurira inama ishobora guhuza Perezida Xi Jinping na Donald Trump mu kwezi kwa Nyakanga kuza. Wang Yi yabivuze mu nama yagiranye na ambasaderi wa Amerika mu Bushinwa David Perry. Yasavye impande zose kwibanda cane ku bintu bishobora kuzanira inyungu impande zose, kwirinda amatati neza no gukuraho ivyoshobora vyose guhungabanya imigenderanire yo ku rwego rwo hejuru bari basanzwe bafitaniye. Ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Karine Ingabire. Iyi ntambwe ije imbere y'inama itegerezwa guhuza Donald Trump na Xi Jinping muri Amerika mu kwezi kwa Nyakanga. Naho Trump yatumiye Xi, itarike nyayo y'urwo rugendo ntiremezwa neza. Naho impande zose zerekana ko zishaka kuguma mu biganiro, imigenderanire iracari n'ingorane. Amerika n'Ubushinwa birabandanya gufatira ingingo z'ubutunzi ku masosiyete n'ibicuruzwa vy'igihugu kimwe n'ikindi. Isi iriko irakurikirana neza iyi migenderanire kuko umubano hagati Amerika n'Ubushinwa ugira ingaruka ku butunzi bw'isi, ku rudandazwa mpuzamakungu no ku bibazo vy'umutekano. Inama ishobora guhuza Trump na Xi niyo izoba intambwe ikomeye mu kumenya nimba ayo matati ashobora kugabanuka. Amatati y'ivyo bihugu vy'ibihangange yatanguye mu mwaka wa 2018. Muri uwo mwaka nyene niho intambara y'ubudandaji yatanguye ku mugaragaro kandi umubano w'ibihugu vyose wagumye ubandanya kumera nabi cane. Kuva kera cane Amerika n'Ubushinwa bamaze imyaka myinshi batumvikana ku bijanye n'ubutegetsi, ubudandaji, Taiwan, agateka kazina muntu n'uruhara rwabo mu karere ka Aziya. Mu mwaka wa 2018 Donald Trump yadugije cane amakori ku bicuruzwa biva mu Bushinwa. Ubushinwa nabwo ntibwarekeye ngaho
bwaciye bukora nk'uko Amerika yari ikoze, nabwo bwaciye buduza amakori ku bicuruzwa biva muri Amerika, bituma haba intambara y'Ubushinwa na Amerika, indwano bise trade war. Ivyo vyabaye intango ikomeye y'amatati yo muri iki gihe. Kuva mu mwaka w'ibihumbi 2018 gushika muri uyu mwaka w'ibihumbi 2026, hafi imyaka 8 y'intambara y'ubudandaji n'ihangana rikomeye ryarabandanije gushika n'uyu munsi. Naho hari amatati, ntibivuga ko Amerika n'Ubushinwa biri mu ntambara ya gisirikare, ahubwo ni uguhangana mu by'ubutunzi, ubuhinga bwa none, ubucuruzi n'umutekano. Muri iki gihe impande zose ziragerageza kugumana ibiganiro kugira amatati atabandanya gukomera. Leta ya Ghana yaranse amafaranga miliyoni 200 z'amasedi ku mfashanyo yari ihawe n'ishirahamwe ryo gutumatumanako amakuru MTN Ghana ku banyagihugu bari bavuye muri Afrika y'Epfo inyuma yo gutotezwa n'abanyafrika y'Epfo. Leta ivuga ko itari gushobora kwakira ayo mafaranga mu gihe abanyagihugu ba Ghana bariko baragira ingorane muri Afrika y'Epfo bigitangura. Iryo shirahamwe ritigeze ryiyumvira kugira ico ribikoze ko hakiri kare, bica bituma leta ya Ghana rero yimenya ku mufuko wayo. Ni inkuru dushikirizwa na Mediatrice. Ghanaian government has declined to proposed 20 million Ghanaian cedis donation from MTN Ghana. Leta ya Ghana yase imfashanyo y'imiliyoni 200 z'amasedi yatanzwe na MTN Ghana ku banyagihugu bagarutse bavuye muri Afrika y'Epfo. Leta ivuga ko yari yamaze gutegura amafaranga akwiye yo kubasubiza mu gihugu c'amavukiro no kubafasha gusubira mu buzima busanzwe. Ghana yari yatangaje ko itegura ikigega c'imiliyoni 200 y'amagana cyo gufasha abanyagana bagizwe ko ingaruka n'ibitero byasinzikaje abanyamahanga muri Afrika y'Epfo. Umukuru w'inama y'ubutegetsi ya MTN Ghana Ismael yavuze ko ico kigega cyari cyatanguye kuziganya ayagera ku miliyoni 10 y'amagana, hanyuma amafaranga arongerezwa kugira afashe abagarutse mu gihugu kongera kwiyubaka. Umushikiranganje w'imigenderanire n'amakungu ya Ghana yavuze ko idashobora kwakira ayo mafaranga kuko leta yari yamaze kuronka uburyo bw'amafaranga bwo gutwara abo banyagihugu iwabo no kubafasha mu gusubira mu buzima busanzwe. Leta kandi yavuze ko izotanga amafaranga yose yakoreshejwe muri ico gikorwa kugira habeho uguserura neza amakuru y'ubutunzi. Ghana imaze igihe itahukana abanyagihugu bayo bavuye muri Afrika y'Epfo, aho ibitero n'imyiyerekano yo kurwanya abaja guca ingero vyatumye bamwe mu banyamahanga bahunga. Kuva ku wa 17 Myandagaro, Ghana yakiriye umugwi wa 11 w'abanyagihugu 87 bari bavanwe muri Afrika y'Epfo. Leta ya Ghana ivuga ko izobandanya kwitwararika abanyagihugu bayo bagarutse mu gihe MTN yo yari yashatse gutanga ubufasha bwayo mu kubafasha gusubira kwiyubaka. Iyi ngingo ibaye mu gihe ikibazo cy'ibitero by'abanyamahanga muri Afrika y'Epfo kiriko kiratera amakenga mu bihugu vya Afrika yose. MTN rero ntiyashimiwe iyo mfashanyo kubera ko mu ntango z'ingorane z'abanyegana bagiriye muri Afrika y'Epfo, MTN itigeze yihu cyane kwishura muri ico kibazo. Ugutotezwa kw'abanyamahanga muri Afrika y'Epfo kumaze igihe naho vyaza biracurera. Gutoteza abanyamahanga muri Afrika y'Epfo si ikibazo cyatanguye muri 2026 habanamba. Imboneshakure yanyu yabakoreye isesangura isubira mu bihe vya kera kuri kahise k'ico gihugu ca Afrika y'Epfo. Hari ibimenyetso vy'ibitero vyagiye biboneka kuva mu ntango, cyane cyane kuva mu myaka y'igihumbi kimwe n'amajana 990, ivuga ko ibitero vyagiye biboneka kuva hagati mu myaka ya 90. Ariko umwaka wa 2008 niwo wabaye intambwe ikomeye cyane. Ku wa 11 Rusama 2008 ibitero bikomeye vyatanguye muri Alexandre, Johannesburg. Abagiye guhiga ubuzima cyane cyane bava muri Zimbabwe, Mozambique na Malawi baratewe bikomeye. Ibitero byakwiragiye mu bindi bisagara mu ntara zitandukanye z'igihugu. Abantu 62 barishwe, ibihumbi barakomereka kandi abantu barenga
40 b'abanyamahanga barahunze igihugu. Muri 2015 na 2019 harabaye kandi izindi ndiyane zikomeye zishingiye ku kwanka abanyamahanga. Ikibazo cyo gutoteza abanyamahanga muri Afurika y'Epfo si cy'uyu mwaka gusa, ibitero vyagiye bigaragara kuva mu myaka y'1900, ariko umwaka w'2008 wabaye umwe mu myaka y'akaga gakomeye, aho abantu 62 bishwe. Kuva ico gihe ibitero vyagiye bisubira muri 2015, 2019, muri 2021 no muri 2026, aho inkuba yakubita ku banyamahanga bishasha vyatanguye gukomera kuva muri Ntwarante 2026. Amakuru yacu agarukiye ngaha. Ndashimiye bagenzanje bafashije kuyatororokanya. Ndashimiye namwe bwe mwese mwadukurikiranye naho utaha.